niriyo uvuga ati iri bwirizwa sindarirengako sindica nturica sindiba vyavre sinturiba bimwe vy'abavyeyi w'ibisukari tukadere sindiba ngo vya bindi uvuga ati urya muntu n'umusuma pe oya sindiba sinzi kwifuza kabisa kwipfuza ivy'abandi kwifuza yabaza ko ari ivyo bindi biragoye ayandi bamaze kuyacaka ayandi nayaye gushurashura kugira iki oya gushurashura ayandi nayavuge twumva oya banzuze bamvuga iryo byashitse ivyamushikiye ku muryango je niyo nza kuba mpari ku muryango kubera ndamuzi kubera mbona yuko yarinze ashika nari kumwinjiza ariko nibazi ko show iheze nari kumubwira ikijambo nari kumubwira ijambo ivuga gute nubu niryo shobora kuba no mubwira nimubwiye bamwe mu bo bakora narabibabwiye abaririmbyi bose ba kera je ntabonze kandi n'abana nari nasize ku muryango ntibabazi ku muryango hari hibereyeho n'umuntu atabanga mu Burundi atanameza biraraheraje hari hibereyeho n'umuntu atazi n'abaririmbyi kuko uri muri business tegeza gushiraho umuntu atapitiye rero sina pasi wenyene pasi vyari vyoroshe pasi vyari bisanzwe hayo n'ibindi byinshi abantu batamenye di ministre di deje wonda afise na pick up na police bakamwankira kwinjira sisi avyumva ni ivyo ipasi niwe mwamenye sino hari abantu benshi baza kubera ko sinayinzi biriko birabanga ntegeza kwinjira bakamusigurira ko abere binini nk'umuntu w'umuministre nk'umuntu w'umudeje nk'umuntu w'umu adeje quelque part kubera ubuzi naho barahishijwe ego bararihishijwe abantu bose babonye hajya ntihariyo aba adeje ba BCB BNDB bose bavuga ati okay Yes, karibu mukunzi wa Marengo Media cyambere gira subscribe kuri YouTube yacu kugira ngo ibiganiro tubashirira ko ube uwa mbere mu kubironka ariko kandi unabisangize abandi comment like icyo takunze canke wakunze ari kibazo interano vyose ni hariya muri commentaire nko mubona kuri kamera turi kumwe n'umwigeme mwiza imishatsi myiza yamba amarori sinzi ko agwa amaso yimbwa ariko nizere ko atagwaye yes yitwa Greta Kwizera ni umukandidate muri Miss Burundi 2016 reka tumikaze kuri Marengo Media Greta ndaguha ikaze kuri Marengo Media murakoze cyane wo kuri Marengo Media meze neza yego ni sawa kwamba marori ugwa amaso yimbwa doko nta muntu agira style wambaye ifime n'amaso yimbwa ajya ngo n'abantu badanaza marori ngo bari mu bantu bariko barumuka cyane atagapfuye ntagakiro mugani warunawoze yego mezereza rero yego ni sawa yes kiganiro kigizwe n'ibice bibiri vuga ngo ni bitatu turaza kuza ku bibazo by'ama challenge bitandukanye umuntu ashobora kubaza bidahuriranye n'ivyo akazi umuntu abakora turaza kuza icuri cyetuza no kuvyo usanzwe ukora no vuga ku bintu bijanye n'ama evenement nuberutse gutegura igiteramo wari wise old music event beshi banagukeje ati mwategura ibintu by'abantu bakuze bari old namwe mukiri young beshi banabakeza ati okay is good ni kintu ciza acane reka tugire ko no musi Greta Kwizera niki atinya kuri rezo social ikintu ninya kuri rezo social yes YouTube Instagram Facebook Twitter d'abord singunda Twitter je kubera haja y'abantu bafite imitima igumye ubona bafite umutima woroshe si Twitter barayishizeho ko ari ahantu h'urusaku hari ahantu ho guterana amajambo kera hari ahantu kuri amakuru iyo donc surtout nga mu Burundi vraiment abantu bagira Twitter bamba bari just ndayikunda na gato ndayija ko umuntu abinyibukije ntigendura baka kubera ko urashobora kubona ikintu jendi sensible ndumuntu mvugira aho nyene ndumuntu ntakunda karenganya ndumuntu ntakunda ububeshi mugabo nararavye plus bishurana n'abarundi deja ari uwo azukuri ngakugira amenyekane kugira ibintu vyiwe bihitinge akabesha kandi kubona nyine ko akanandika ububesha unamusanze inbox akakubwira ati ndabigira ndayibona cyane ndabona ko rezo sose mu Burundi benshi bayigira kugira biyerekane ikintu bavuga umwe mu bantu novuga kunda gukoresha rezo social akunda no gutaginga abantu kugira ngo akantu kose uvuze ati musange no kuri X ubutwa noeline nawe kandi azi ko muzi nanovuga ko mwese musangwe n'abantu bamenyekane akunda kuvuga ko abantu benshi badakoresha X canke Twitter nabo
batiyemera atara professionnel we uremeranya nawe le monde évolue kera utari kuri Facebook bakuvuga uko ubu unye utari kuri Instagram bakuvuga uko ubu rero utari kuri Twitter ubu unye bakuvuga uko rero nibaze ko umwese na choice yiwe aho ubona udandariza ibintu vyiwawe ni huca je Twitter ntayo nkoresha nta n'ibintu vyaneshirako eka vraiment mugabo ndaza makuru kunasumba abantu benshi kandi si kuvuga ngo ntayikoresheje ngo sindi musirimu ngo cyangwa sindi ngo baviyaye eka vraiment yes ibindi binyorohera wavuze ngo abantu bari hariya kuri X n'abantu bafise imitima igumye yakiriye umutima woroshe James mutima woroshe Saint Valentin waratanze ishugwe warahawe ishugwe waratanze ikintu warahawe ikintu ubye barampaye ndabaha yagenze neza Donado ni win Saint Valentin yagenze neza cyane gose abantu batahawe cyangwa batatanze ubabwira iki nagenda babwire yuko uzi kukundwa utahawe ishugwe ni ngombwa guyishugwe umuntu wese afite mania yerekamwo umukunzi wiwe ingene amukunda hama kandi kindi nimba yahora gushimisha indi misi iyo yara 14 ntayikugirire sinumva ikibazo egaro 14 mu bisanzwe ni musi twibuka yuko urukundo rwari rwemerewe rwari rwemerewe ku isi yose Valentin niwe yarugwaniye kugira abantu bashobore kubakana baciye mu isengero kera ntivyari vyemewe donc ni nko gushima yuko ubunye umuntu uratora umugore ukagira mariage uratora umugabo mukagira mariage ariko kera ntivyari vyemewe umuhungu akuze ari kuja mu ngwano umukobwa akuze ari mu vyo mu rugo ibintu vya mariage wapi Valentin niwe yabigwaniye rero sumusi wo gutanga amashurwe bire haje nk'ikado nziza ubona umuntu yoha umuntu ni nk'ikado yagute rabisha umuntu wawe akunda umwishe neta adashakishe neta oya urabivye umukunzi wawe ashaka ukunda iki je nkunda umwanya time amaheru yanyu nyenda yarondera mugabo umuntu umwanya ntushobora kugira mugabo umwanya nkeneye wewe umwanya wawe byo nkunda okay it's good so grata bivanye n'ibintu ubona novuga ngo haba rezo sosio mu kibano mu bantu abahungu bakorera abakobwa bakorera abahungu nibuka haraka video kigeze gutrendinga ka Miss Livia yavuze ngiyaza kuba umuhungu ngo tora nk'umwana akamwirigwana wewe ngiza kuba umuhungu nawe wowe umva ari iki wokorera umukobwa canke wumva bari gukora iki no baprotege kubera abo batwega abakobwa tukuze tuzi umengo turi vulnerable kuva kera niko vyari bimeze umwigeme suwo kugira ibi suwo kuvugira hejuru suwo gukora ibi ego nivyo ku mpanuro twahawe n'abavyeyi n'abasokuru nivyo vraiment urumva umugabo avugiye hejuru nawe ukavugira hejuru nivyo babizima ariko kubera turi abantu bari fragile tuba dukeneye umuntu hako yoza kugucinyiza w'umushinga naye canke w'umuhungu yoza kuguproteja biraryoshe kubona uko baproteje n'umuhungu gusumba umukobwa ko umukobwa umengo uri mugenzanje ntibikenewe mugabo uri umuhungu je no baproteja vraiment sino baproteja gute no baproteja gute sha ofite nk'ubu dufata uciye ahantu umukobwa ko baramushwanira ko baramukubita uri umukobwa ukacugana kubangurukanya canke kuvuga ico uvuga babona umengo kubigira kubera ni mugenza wawe igitsina kimwe waproteja bagwanirira umuhungu ukacuha nk'amakofi nk'uyo muhungu ati we nta soni gukubita umugore canke ndakunda abagabo bakitinga gutyo ndakunda abasore babwira abandi basore ati mwe nta soni ushobora gufata umukobwa gutyo mbega umukobwa uraco gisigura urazi umugore ico gisigura suwo gukubitwa suwo kugira ibi n'ibi bifise point nini gusumba ari umugore kuko abagore iyo bahagurutse ngo turago ngo naho bagira iki mugara umugabo ahagurutse akavuga ati jewe ngira ngo anira gateka k'abafasoni biraryoshe gusumba abagore bakora kigwanirira donc je yomba umuhungu vraiment no baprotege yo mana bo barabamarayika none tugiye mu bintu by'amakorasyo nk'ikintu uvuga ati wowe amaze gukorera mugo uvuga ati uri umuhungu ntiwokorera umukobwa coba ntigiye no kubesha umukobwa ko umukunda utamukunda ufise uwundi ukunda uramaze kubeshwa eka je umbesha rimwe ndabibona mu maso sinzi gituma ngo je ntiwombesha kabiri nta n'urabesha aya jewe ikintu ntakora simba shaka kundi umuntu akinkorera je numva ntakwiyumvamo
nta kabiri ntitunayaga rero urumva nanje ntakuyumvamwo no bikubwira okay uno munsi Greta ni giki abantu bamwibaza ko mugatari ico bavuga ati vraiment iki kintu benshi barakunda kukimbwira cyangwa ndakunda kubona abantu banyandika cyangwa bagize ne mugabo banyibeshako nuko ndaraba cane nuko nambaye ifime ndaraba cane donc ukimbona ijya mbere kora gatoyi basi oya ngo aya maso yimbwa ndiko ndayakira aga abantu bataragora amaso yimbwa nagenda babwiye murabanti social bisigura ko mutaramukanya bisigura ko abantu dufite ibishika tumwe tuyambirana turamukanya nitwe tugora amaso yimbwa anyway ndiko ndakira nsa neza gusa niko umuco mwinshi cyangwa umandira waruvuze abantu benshi barakunda bavuga ko nishima ko yashitse ahantu simvuga ndihweza cyane ego vraiment kugira mvuge mbanza kumenya umwe wese kungena meza sinshika mvuga siniadapt ubwo nyene rero benshi bacavuga ko nishima kandi atari ivyo kuko umenye abagenzi banje bababwira ati niba ari umuntu wa mbere avuga uburofa umuntu wa mbere akundana ni Greta hama ikindi nuko sinajewe gusa nawe wende sire ko bimaze gushikira umuntu akuzi mu myaka 4 iheze akuvuga uko akuzi umuntu akuzi ukiri mu wa mbere akuvuga uko akuzi umuntu akuzi donc umuntu wese mu myaka iheze uko bakuzi bakaza muri 2024 batakuzi nyene umeze ubu muri 2024 bazovuga ati Greta reka ntashobotse agimeze kuno kubera uzi Greta wo muri 2015 2013 donc nibaza ko kujuja umuntu utamuzi nivyo bintu bituba ko kenshi twega abantu turi kuri social media rero urumva ni vyiza yuko umuntu banza kumumenya ukabanza kwiyumvira ati mbega Greta nzi muri 2017 niko akimeze muri 2024 umuntu wese akuzi iyo mwaka akuzimo donc ni bibi rero kujuja abantu murabe ivyo bakora umuntu reka arawe ikiganiro no munsi reka acavuga ati reka tumumenye Greta ninde rero tubanze dusome Greta ubu biragoye kwivugana ni vyiza ko abantu bakuze ari bo bakuvuga Greta ubu nta mwanya agiha ibintu bitamuzanira akamaro Greta ubu nticarana n'abantu batamutuma kura Greta ubu ni umumama wakira nta mwana yari afise bisigura ko priorite yanje ari umuhungu wanje nama ndabivuga kero ronse amahera 10,000 yose aherera muri wewe kurya kwambara nga ufise umwana ufisemo ngira nk'igihumbi canke 2000 donc urumva wambona kera ndi umuntu aryoherwa cane ndi umuntu adakora ndi umuntu akora ashatse hari kera ariko unyurumva aho mba nicaye ndahabonamwe akazi naho mba ndahano two turatera inkuru ndahabonamwe akazi rero urumva Jessica yama priorité cane akazi ndakunda amafaranga vraiment donc ikintu cyose ndakibonamwo opportunité urakunda amahera oyanka neri buye ndashobora kuba ndayarondera cyane ariko nta numwe yanka nta numwe yanka amafaranga uyaronka mu nzira izi zose zishoboka tena kintu nakimwe ntakora kugira uronka amafaranga inzira zose zishoboka nziza siniba sinica yego simbesha kugira ngo nk'amafaranga aya okay ndagukorera akazi ke atwa maranda bivuga abantu benshi barabanyandikira ngo batubwiye ko kugurisha ibintu ngo ngurishirize iki niki ayo umuntu yambwiye ngo ndamugurishirize ngo imiduga nto yayo itafese ndayishikiye sindamenya kugurisha imiduga urasenga wewe cyane ko ajya mabuzwa 10 urayazi Abiza 10 mwana umgenda yatondeka oya ntanamvuga utondeke niriye uvuga ati iri bwirizwa sindarirengako sindica nturica sindiba vyavre sinturiba bimwe by'abavyeyi w'ibisukari twari sindiba ngo bya bindi uvuga ati ujya muntu n'umusuma pe oya sindiba sinzi kwifuza kabisa kwifuza iby'abandi Ibaza ko ari ivyo bindi biragoye. Ayandi bamaze kuyacaka. Ayandi nayaye gushurashura kugira iki? Oya gushurashura he? Ayandi nayavuge twumva. Oya banduze bamvuga iryo. Byashitse. Bashaka bamufsira. Ko basona nyoko. Yo. Abantu bambere nubaha nabo.
kubahereza umunsi w'isabato aya ibyo birimo muri 10 rero ayo utarakora nta nturiba sindica sinifuza nturifuza urubavye yandi yose ni sawa yego vraiment yose ayandi yose byarashitse aya none ayandi yose novuga ko twonagira ko burya inyuma ya 2016 2016 kuba kandidati wa Miss Burundi inyuma yaho ni ibihe bintu kuba utarutse amagwe kwambara urugori waciye wifokasingamwo cyane kutambara urugori d'abord si kutagira amahirwe hagira urugori rwa mbere ni mu mutwe si ku mutwe ni mu mutwe kuko ndazi neza yuko hariho abana bakora cyane atigeze aba Miss Burundi turanabibona turabona aba Miss benshi baserukira igihugu benshi ushima ntibabaye aba Miss Burundi usanga ari premier dauphine usanga ari Miss Popularity usanga ari yabaye mu finaliste batari banamuzi yagiye kwitoza muri iki urugori rwa mbere ni mu mutwe si ku mutwe kandi kubera ko twese tugenda dufise intumbero zitandukanye hari abagenda bifuza gutsinda vya vrai kandi ko adatsinze iyo projet ayikora kuko nta buryo azobafise n'abandi bavuga ati ntatsinda iyi projet ni wanje ntegezwa kuyikora je nibaza ko nari muri abo je projet nari mfise n'abandi ndayikora gusa nari nkeneye platform nari nkeneye hamwe winjiye ahantu baza urinde bagaje ni muri Miss Burundi umva ntibaguhaririza bagiye kuri Google bagiye kuri YouTube barabibona naragiye muri Miss Burundi nahise projet nini sinagize amahirwe yo gutsinda ariko ndashaka kuyikora ugasanga uronsa amahirwe yo kumvirizwa no kwakirwa gusumba uri ataciye muri Miss Burundi rero nivyo mpora mbwira abantu ahantu ubona opportunity nta numwe azo gusanga mu cumba urashobora kwibaza ati jewe sindi mwiza je sinomenya gutambuka jewe sinotsinda oya kuja gusa muri ajya mahiganwa canke kuja mu mashira hamwe canke kuja mu bagenzi bawe uzi ko bakora ibintu nk'ivyo ushaka gukora birakugururira imiryango kuko biroroshe ko umuntu akurungika ndamuzi ngene ameze mwakire gusumba wewe uvyutse uko nyene ukatushaka gukora ibintu utanazwi utanagerageje kurondera abantu mu bifashanya rero Miss Burundi nibaza yuko yaranyeretse ko bikunda ko bishoboka even if nagiyeyo iyo projet nsanzwe ndayikora nayo nsanzwe ndi muri evenementiel ni nayo projet warufise je projet yandi yari yo kugwiza ama centre jeune kuko ari karava je nakuriye mu ma centre jeune hariho Kamenge hariho Ngagara hariho Gihosha quartier yose je nabayimwe hariho centre jeune wifuza gutamba danse yose wifuza waja mu centre jeune je projet yandi yari yo kugwiza en fait talent utarinze kuja mu ishuri utasama impano gukuza impano ugasanga ufise impano urayiryamanye mu nzu kandi iyo mpano bica biza muri culture nayo mu bindi bihugu nirimwe amahera menshi niyo yinjiza cyane mu bihugu bindi donc nabona nashaka kuguma cyane muri culture no niyo ndimo arico gituma negura ibiteramo arico gituma abambona ku ma social media ndi muri culture nta politique nta ki ngoma muri culture vraiment culture et sport wakora sport haje tunakina basket ubu naho nta mwanya mfise ndayigira bisanzwe ndagira sport bisanzwe bisanzwe uje ukina basket urakora gym uragira ivyuma oya jewe umukozi arambwira ivyo ngira bivaye n'ingene nshaka kumera sinshaka konda shaka kuba muri sport shonje ushaka kuvyibaho shaka kuvyibuha juste mbwira ama sport asonzesha kugira nshike njya je nanje sanzwe ndayikora umunsi azotangura kubona kuri kamera muzombona ndi John Cena ubu wigegeza kubera ndacibitse ndashakora umubiri wonze oya sinonze cyane muga ndacakora umubiri yo wariko aravuga ati buri muri ibintu muri evenementiel novuga ko hari evenement uko gukora yanavuzwe cyane muga tuza kwigaruka kuno munsi nize evenement wibuka mu mutwe uvuga ati namaze gukora turetse ya old music event niyo cyatuzako evenement umaze gukora kuri muri evenementiel kandi wabitangure muri 2016 jewe evenement zinshi ya ama spectacle yo kwishuri n'amanisaga muri organisation hama hariyo evenement nagize mu Ruyigi muri interna ni wari wiga d'abord mu babikira uza mu babikira mu byavyoro c'est Notre Dame
justement byari Nyene bigoye okay tutukiri ngabe bimwe babaje narize intena mugabo hari muri ETS haba hari abahungu n'abakobwa twera abakobwa gusa yewe bikira hari abakobwa gusa hari Abahungu ibintu bavuga ngo barataha. abantu bizi Gitega iyo bagize sorti abakobwa gusa baje kurondera abahungu haragera igihe mukumbura kubabona tu abahungu mubabone twe mu bari maso bahari gusa barataha baje nyine mwararyohe twabonana mu ishuri twe nko mu ishuri twari dufite umuhungu umwe mwaramukunda mu bakobwa 67 mwaramukunda sha sinzi nk'abandi mugabo byararyohe basi mwararyohe no kumubona eka ivyo bigira wa mwana bigira ba bana batababona muhira mu kibano nje n'abamvuye Bujumbura ndafise abo tuvukana ndafise abagenzi banje ndafise abo twagirana ama activity amwamwe n'amezi 3 tababona ndetse nababona ku ishuri naho baba ari 10 twari dufise abahungu 20 twari dufise abahungu 20 kandi batonda ukwabo ntibatonda muri twebwe ati rero Reven makoze mu Ruyigi yo kugira d'abord ubabwira ababikira yuko ugira utegura ico kintu d'abord n'umuziki kandi tukacu basaba ko bihera nka 3 z'ijoro bari bamenyereye ko 18h twese tuba turi muri etude byari ibintu byari bigoye cyane kandi ico giteramo naca ndababwira yuko kare ibindi biteramo amahera yabare y'ishuri kugira ndabumvishe yuko amahera azoba ari ayaja gufasha abana bavukira mu maprison kandi mu ma interne abantu bahize barabizi kwinjira wasanga ari 100 francs 150 ico twita ngo VIP wasanga ari 200 francs VIP desa kora bavuga ati mwana wo kwishuri fo koronka amahera ariha uvuye no hanze uronka amahera uriha ko deja ni ruguru hewe jecha ndisha 500 omengo ndishije 100000 yabaye 500 haruzuye nta spectacle yuzuye nk'iyo onye twaronse amahera y'umurengera turaronka ibintu tuja gufashisha abana bavukira muri prison ya Ruyigi ca ndabona ati iki kintu je nagiteguye byasaba kutiga uri kuriga ukaca ukibona uri mwikaye ukaca ureba etude ukaca wandika ingene bizogenda amaclub uzorondera hanze ingene ameze Elo yatsinze muri primusike ryabaye wa gatatu yari kari kagitamba kari kagitamba mu Ruyigi urumva rose amaclub ukaca uja kubarondera uri umwana w'Ibujumbura ingene ubitegura donc cambaho canja muri lycée du Lac Fizo yaramaze 11 ans yaramaze imyaka myinshi ataza mu Burundi 5 sindavyibuka canda proposa bose barandaba nk'ikigo Fizo ntazogaruka mu Burundi ntibiba yarakiri kuri Alex Muyoboke yaragifise manager Alex Muyoboke igihe baririmbana na Basharina Nina Indoro Indoro baravuga ati umuntu yagarukanye Fizo ninde yakiriwe nk'umukuru yakiriwe nk'umukuru kuri aeroport vraiment police umva evenement yose hagati kuri wewe naragiye no mu Rwanda kumusinyisha contrat gusinyisha nde Fizo Alex Muyoboke ari ishuri rikurungitse muje gusinya contrat yuko yemeye iyo tariki kuzoba ari mu Burundi wowe yibereye mu France manager we ari mu Rwanda wowe wagiye mu Rwanda je nagiye mu Rwanda yo kubonana na Alex Muyoboke uri umunyeshuri muri seconde première hewe tunabona ati vya bintu rero ni ivy'iwacu cameza amashuri cyangwa muri evenementiel cyangwa rise uno museni bitangaje kuba wateguye old music event kumba abantu bumvise evenement watanguye ko organiza ukiri muto ukiri umunyeshuri kugeza ubu abenshi barabona ko nuvuga ko experience uyifisemo icyumviro cha old music event wacyumviriye gute byaje gute kiriya cyumviro nyene afishe yayo ya coming soon ni ya 2017 ego abagezane nibo bambaza ati coming soon turayirusha umva ugiye kuri Instagram yancu nayibona mu mafoto ya hasi kuri Facebook hasi 2016 uzobona ngo old school event ngo coming soon rero jewe ico ni difference ku bandi ba evenementiel ndakunda ikintu gishasha ndakunda kuko tuva muri vya bindi vya misi yose tuje mu bindi rero you feel your mindset utegeza kuyumvira gishasha hama hakaba hariyo yuko ndasohoka ndaja mu karaoke nkumva indirimbo ziryoshe ari za kera umu artiste yaririmba ujya kagira karaoke yaririmba indirimbo shasha kwazibona abantu baricaye peut-être ntayo bazi ugasanga indirimbo ya kera bose barahagurutsa ko barayiririmba wori umwana muri generation 90 ugasanga iyo ndirimbo niyo muri generation 60 ugasanga murayizi mwese muko murayiririmbira hamwe
uwo munsi vraiment naciye ngira pa mu mutima numva haje ikintu kuko hatoba evenement y'izi ndirimbo gusa aho hari muri 2017 cyane umva ngo twogikora hari abari bakiri bazima Amicale des musiciens member niho yaragi hari donc urumva hari kera vraiment ni kuvuga après 4 ans niho ngiye gukora iki kintu rero urumva kingoma akora nkunda gukora ibintu bishasha cyangwa ati ewana je mungirire list y'abaririmbyi bose baririmbye kera ndabiko bashobora kwemera kuza kuririmba bamwe baremera abandi baranka bamwe nta majwi bafise kica kiraba hama kandi urumva nta ma band baba bakirimwo fare ko ndabaronderera band turakreya band basi giteramo kiba kirabaye cyabere kuri Van Beach so kuva gutangwa gutegura giteramo byo bitaramo byose wagiye urategura ni bande baba bemerewe kwinjira abantu bari bemerewe kwinjira wa mbere ni warishe warishe amafaranga yo kwinjira wavuze wa kabiri ni umuntu yagipromotinze mu buryo bwaribwo bwose ni kuvuga wa muntu yakivuga mu radio wa muntu yagutumira kuri TV yiwe ukayicako wa muntu yaguhaye umwanya wo kuza kukivuga dufate promotion basi ya promotion vuga ati iyi promotion izondarira abantu abanditse ama journal yanditse ama TV online ama radio hakaca abana ba sponsor no kuvuga umuntu wese yagufashije mu buryo bw'amafaranga mu buryo bw'impanuro tukuru umuntu yakubaye hafi nabo bonyene batatu nta invitation justement nabo ucushikiriza ama invitation bakinjira okay reka tuze ku gitaramo cyabaye kuri Van Beach Old Music Event so image wagiha niyo wabonye ku munsi wa evenement uko wabona ko ariko bizogana niko byagenze oya byararenze kwa vyibaza byarakunezere mu ijambo rimwe yo byaranezereje byabaye uko ntigeze ndabicapa mu mutwe mu buryo buherera uburyo bwa mbere kuri scene ndetse nanzi ko bajya batama vraiment bava bishobora ngo nenagize ubwo mu repetition namandi ko ndajugumira ndawaje abantu bazobishobora nibazo hava bava gitero cambere aje kuca gatatu urumva ko barazibagiye kwari zakera ko twagize ama repetition umwanya muto twagize ama repetition imisi 5 hariho umwe wasanga ari muri kuri Jebilance undi je nta mwanya afise naragize ubwoba bwa bundi ntashobora kukubwira umunsi rero wa show turetse abantu bako barinjira ku bwinshi ingene ubibona umva ivyo onye n'ibintu bo wasengeye Imana uba wavuze ati Imana ndo nk'abantu hasigaye nahawe je narakoze nagize promotion je nateguye igitaramo gisa neza ahasigaye nahawe vraiment ivyo bariko barinjira birakuryohera me haje mu hanini abantu bagira evenement barabizi ahanini nicuza gutanga gigutera ubwoba sabaza kwinjira kuko abaza kwinjira naho hinjira babiri ibintu bisa neza bazogenda baravuga ko vyari bisa neza naho baba babonyene babiri umva artiste wa mbere yaririmba umutima uri widudu akamanuka wa kabiri akaririmba dudu abandi bagasanga bako bararimba ndiko ndarira ndi muri jare ujya ni Ngabo Leonce ujya ni Gerard ujya ni Ogiga muri repetition vyanka ko agira aririmba hagaze kubera kuruha baba bakuze ujya ni wa undi ijwi yakubwira ati jewe vraiment inkoro riramfashe sinzi ko yo urumva ukagira ubwoba rero show yarinze itangurira indihera ndiko ndarira je naraba kuri scene nabo twakorana barabizi naranyika kaguma ndaba kuri scene ivyo yuko ndiko ndahomba ku muryango ntavyo nashaka kumenya nashaka kuraba kuri scene rero barantangaje nabantu bashoboye ya byari birengeje vraiment byari biryoshye yagenze neza yego okay ivyavuzwe inyuma y'igiteramo naho nibiki vyagutangaje uretse wavuze ku kote nziza hama ivyakubabaje uvuga ati je ibintu sinabikunze ku bintu vyavuzwe muri evenement nuko atakintu na kibi cavuzwe haba indani haba kuri scene ko twakoresheje umwanya munini canke twabasondetse canke ngo twabafashe nabi tutabacaritse mu kibanza ciza canke ngo je narisha ngo izo ngorane ntaza habaye nta muntu numwe yari indani yidoza aho hidoza bari hanze abihanze nabo bidogerike abari hanze bidoze yuko bamwe batabimenyeshejwe ko kubera ngo bari muri izo domaine nk'umujournaliste canke nk'umuririmbyi wa kera kutabimenyeshejwe hama abandi bakidoga ati nta butumire twahawe twashyize ku muryango badusubiza inyuma mugabo ivyo kwitariki tugeze ko ivyo twarabihejeje vraiment bamwe twarabihejeje bamwe barantelefone baransigurira nandi ndabasigurira ingene ibintu bimeze
ariko sike jewe ntakunze en general kandi ndisiwe ko n'umuntu wese ari muri evenementiel kigingi yama yabivuze pone yama yabivuze rasiko yama yabivuze utashigikiwe afishe wayibonye ukwezi canke amezi abiri imbere ico kintu ntanagiposta ico kintu ntanaronderanye nyene iyo evenement umuterera iciyumviro canke umubazigene bizoba bimeze canke umutelefone like bro je ndashaka kuza muri ico giteramo ndakubwiye nta invitation wo mwima iyo uzi ko muri mu mwuga umwe ko do anite kazoba guteye ingorane twe tukunda guhura nazo nuko do evenement yanje nta muntu numwe yigeze ayivuga nabi kuva ku ntango gushika umunsi wa evenement ni evenement yatanguwe kuja hanze le 10 janvier gushika le 4 février nta numwe ribwa yivuge nabi kwanye ma evenement aravugwa nabi ava batumiye abanyarwanda babigiriye kure babigiriye dadadada ugasanga evenement igezweho ifise ibintu bibi gusa turakora ibiteramo byinshi birimo ugashika umunsi wa evenement ko bakuvuga nabi ariko old music event nta numwe yigeze ayivuga nabi kuva bitangura go bose iciyumviro cyayiciza uko umwanya wagenda niko bose ayibona neza so reka mvuge umunsi rero wa evenement kazubona batanguye gutora amakosa kandi umuntu akatora amakosa n'umuntu atarakimegeza gufasha ntigeza nahaba mu buryo bwari bwo bwose mu kwandikira ati courage hagarindiriye chute imwe arindire erreur imwe kugaca vyuka vuge ninda dakose ni Imana yonyene nta numwe ari parfait nta numwe akora igiteramo ngo kibe réussi 100% ntibikunda amakosa yahabaye je ndayazi ayo bise ko amakosa menshi se amakosa naye bise kara amakosa atari amakosa kubgaho ni icambere hari abavuze ko byabereye kure kubera kure bisigura iki kubera kure jenzi ko Tanganyika yuzura abarundi vrema umurundi akunda guteza imbere umuntu canka akunda kuryoherwa Tanganyika ziruzura rero kubijana hariya ni kimwe umuntu wese afise ahashaka kubikorera none ni hari izo nzotwara ruguru none nufatiti kukaduga ati je ishonegeza kuyijamo rero gutora ikibanza bivana n'intumbero umuntu aba afise hama kandi kitani giteramo cari keneye abantu bagishikikira Van Beach haduhaye ku buntu ikindi ngomera narihishije ni menshi nta sponsor nimwe office aba artiste bashika 30 baza kuja kuri scene bose tegerezwa kuba déplacer utegerezwa kubarihira ama repetition bagize utegerezwa donc umuntu wese uburyo watwa urisha amahera bivanye n'uburyo byagutwaye hama kandi namavuga deuxième édition ama sponsor ahari kwinjira zo bari kubuntu hama icya gatatu naco bisi kosa atari kosa nabo bantu bagiye barasubizwa inyuma batinjiye ngo motif ngo naba journaliste ngo nabaririmbyi nabaki nibaza yuko umuntu wese n'intumbero yiwe je muri evenement yanje hinjira bajya batatu nakubwiye so onavuga ko hari n'ikintu cyavuzwe cyane kiri cyavuzwe cyane nyuma y'igiteramo navuga umuntu yidoze no muririmbyi yitwa Pasinzitonda agize umugwi wa yitwa Descent hari post yagize benshi banagiye baragira ama commentaire haba kwategura ibiteramo navuga rasiko haba numwe mu mwoma mwari kumwe atwara SN vibe Ozi na waraza muri commentaire umwe bose baragira icavuze bamwe baravuga ati okay nawe warakomna ubwo uragira commentaire benshi mgani habitahura kutariko bamwe batahura kutariko abana akavuga ati okay umuntu nk'uyu bivanye n'uruhara amazi kugira mu muziki bari kumureka abandi nabo akavuga ati oya ahubwo ni business utezwa kuri udafise invitation utezwa kuri ahubwo urishe ntubashigikiye wowe ukibona ijya post wayakiriye gute apa aryo wanditse muri commentaire n'ubu niho bundi butumwa uha abantu bafise ivyumviro nkabiki jewe cyambere na mbere sinamenye nibiriko biraba ku muryango kuko nari natanze akazi kari gafise banyene ko kandi ari afise amategeko ako barakorerako bisigura yuko bakoresha liste bafise ku muryango ko aribo bantu baza kwinjira ku buntu mbere hari n'abantu bari banditse ku gipapuro banarisha pasi n'umuntu nkunda cyane gose aha nari kararirimba jewe namayo bafisi bagize igiteramo Saint-Valentin kuri arena niho narende na le 8 mars ndabashigikira cyane gose gusa umuntu nushobora kumushikira mu bintu akora vyose nkuko nande mfise abantu bavuga ati sha Grete wakora ariko aha anye wapi rero nibaza yuko ivyamushikiye ku muryango je niyo nza kuba mpari ku muryango kubera ndamuzi kubera mbona yuko yarinze ashika nari kumwinjiza ariko nibaza ko show iheze nari kumubwira ikijambo nari kumubwira ijambo bivuga gute nubu niryo nshobora kuba no mubwira nari nimubwiye bamwe mu bo bakora nari babwiye abaririmbyi bose ba kera
je ntabonze kandi n'abana nari nasize ku muryango ntibabazi ku muryango hari hibereyeho n'umuntu ataba ngaha mu Burundi atanameza abiri araheraje hari hibereyeho n'umuntu atazi n'abaririmbyi kuko uri muri business tegeza gushiraho umuntu atapitiye rero sina pasi wenyene pasi vyari vyoroshe pasi vyari bisanzwe hariyo n'ibindi vyinshi abantu batamenye di ministre di deje wonda afise na pick up n'abapolisi bakamwankira kwinjira sisi navyumva ni ivyo ipasi niwe mwamenye sino hari abantu benshi baza kubera ko sinanzi biriko biraba ngaha ntegeza kwinjira bakamusigurira ko abere binini nk'umuntu w'umuministre nk'umuntu w'umudeje nk'umuntu w'umu adeje quelque part kubera ubuzi naho barahishijwe ego bararihishijwe abantu bose babonye hajya ntihariyo aba adeje ba BCB bendebe bose bavuga ati okay nta sponsor natanze ntegeza gushikira mu bundi buryo abo bategezwa nk'umuministre nawo nivyo ndiko abantu baba bakume ngo ntiyoriha nivyo ndiko ndakubwira no twege entertainment dufise bakubashiraho amategeko twe tutazi nta tegeko twegeriza ko tunarabivuze muri space heruka nta tegeko rihari ryanditse ahantu ngo mu gitaramo ngo umuririmbyi ngo ategeza kwinjira ku buntu none ubu bifese nta gitaramo afise kuri mutwenzi ugemwe ko abartiste bose batari kuri scene bazo kwinjira ku buntu sho nigikunda sinibaza none kandi umuntu wese w'umuririmbyi bose sabaririmbyi hari ababibona nk'umwuga hari abariko bariryohera nabo bose baciye binjira ku buntu ubonye bohuzuza abonye kuri list ihariwe okay umujournaliste taje gukuvra umujournaliste atagufashije publicité yinjira gukora iki kandi cyo gitaramo yarakimenye ivyo ntacu donc urumva pasi n'ibintu pasi karakanu gato cane gose kahabaye waramuravye inbox mwaravuganye vyaraheze twarahejeje naranasigure n'abandi babwira nundi munsi utarishe utatumiwe uzoriha kubera ko vyitwa kuri umuririmbyi wa kera aharumva abababaye cyane n'abafana ubundi abaririmbyi barabitahuye ababaye cyane n'abafana nabo ngira mbwire hajya utari mu kintu cyose ukora uviza kunguka uviza abantu je narabivuze abaririmbyi ba kera bose ntabonzi iyo ntaronka abantu bafasha ku ruhande ati shiramwe uyu wewe uri nk'umuntu w'umuririmbyi cyangwa n'umuntu w'umujournaliste afishe warayibonye no telefone uri kategori iteramo ati erega cyanje epoke nararirimba shiramwo ndakubwiye muri bajya baririmbyi ba kera wabonye twarondeye nka sisi abasigaye baradutelefone je naririmbyi no waririmbyi ingo haragera ahantu rero turaklotura turavuga ati turavye uburyo dufise dushobora gufata abantu 11 dushobora gufasha abantu 11 abasigaye nuko tuzobashama ikindi gihe deuxième édition tuko turatora abantu ruguru benshi batanabibuka rero bisigura yuko wewe uri pasi urumva pasi vraiment ya pasi ndamukunda twaje centre bararyoheje umuziki nibo banatumye aba bakuru bacu tubamenya wenyene yarabitaba aravuga ati jewe ikibazo nticari cyo kuriha ikibazo cari inyishu nahawe kugira asubire inyuma tubafashe fond ndambwa on s'excuse kuba bagusubije inyuma nabi iconye vraiment kitubabarire mugabo kuriha hoho neje zori yes uno musi nigiki Greta udakunda muri entertainment ya je kintu nakunda muri entertainment biri kwibiri biraba aba evenementiel icambere nuko abantu bose bumva umengo bose barashoboye gutegura ibiteramo twama twabonye ibiteramo birimwe abartiste bakomakome gasanga ari abantu 10 sindabavuga amazina kuko ucume ngo ndiko ndabadoma ku rutoke kubera ikikora do 1 wagize ide uwo mu artiste murazinanye ufise inote ukacu bitegura aya hajya akazi kose ni passion akazi kose nukumva kugashoboye si umuntu wese afise amafaranga si umuntu wese azinanye n'abartiste si umuntu wese avoyage yumva yozana umu artiste ngo ace yuzuza ngo nk'abandi ntibikunda abarundi umurundi ntaraba ngo wamuzaniye ngo Chris Brown ntaraba ngo ni David umurundi araba uri karabitegura biteguye gute bimeze gute rero yo wumva yuko ushaka kwinjira muri evenementiel nibaje abantu bakorana abantu bazigwi muri evenementiel barazwe amubwira ati bimeze gutya ugira gutya abarundi bameze gutya bimeze gutya hari gitaramo gereka kuba ku Zan Beach cyari mu artiste akomeye mugabo nta muntu numwe yaronse yarirorereye vraiment mu artiste antwa ku bantu yari yiteze yaronse baki so yaronse
sibo yaronse kandi yarazanye mu artiste akundwa mbwa ko zone umuntu nk'umuntu azwi mu biteramo azanye umuntu tutanazi tutariga twumva ugasanga arujuje uzi ngo ni kubera iki kubera barazi yuko ibintu vyiwe ni bavyinjiramwe biza kuba bisa neza biza kuba biryoshe iyo ni kote ya evenement donc umuntu abantu bose bashaka kwinjira muri evenementiel si concurrence ko turyohera abantu bamwe abarundi basohoka ni babandi abarundi baja mu evenement ni babandi donc baje tugakorana hari n'ikintu mbwa bucara ubunya bitwara gihevye wasanga si sufise evenement no munsi le 17 twazona undi yashitseho le 17 yeco harigeze kuba harigeze kubico kintu kiyumvira none vyavye aba bantu bavuganye ntihajya nta organisation y'ama evenement muhuriraho kugira ngo babahe amatariki ntimuhurirane musanzwe barazinanye nico kimwe navuze yuko turazinanye benshi barahamagarana ati mbega wewe urafise evenement itariki oya okay jengera nje tuma dusohora n'ama save the date hakiri kare save the date wigize hakiri kare ukoze ubona umuntu nawe soye save the date y'uwo munsi bikurikirana sha kenshi urabiraje usanga ari umuntu mushasha muri evenementiel hama kuri kote naho y'aba fans canke y'aba client baza abarundi baza batevye abarundi bidesida ku munota wanyu abarundi urashobora gusohora ko kugurisha amatike une semaine avant akaza kugura itike agundane ku muryango sinzi igituma vraiment bidesida ku munota wa nyuma hama kandi kindi naco tuvuze 19h bash ni 19h si 22h ico kintu mu entertainment kira hari evenement yabaye bavuze ngo kwinjira ni 16h hagira 19h bakiduza stage bon ni ngwane y'aba evenementiel evenement yabaye kuri mese ntiriwe ndavuga nyeneyo ngabo hari abantu bazinduka ukavuga ati je bambwe 19h niho nza kuba nicaye mugabo ukazubona woshitse 19h ufise abantu 10 wari biteze abantu 100 ntushobora gutangura ne artiste nakwemerera vraiment no artiste nakwemerera kuja kuri scène akubwira ati reto yarindira basi mbone n'abantu nka 50 katusanga bamuna sesa moya ayarambiwe shogiye utangura saa 4 yarusha kote y'abaririmbyi kote y'abaririmbyi vraiment tuko turamera neza nta gahazi ega vraiment nta gahazi vraiment sawa bakenera gusa masoko nabindi twamasoko tugushimire ko wadoye kano kanya kuri Marengo Media murakoze nakajambo ubwira bariko baradukurikirana ko baradukurikirana nukuri turabakunda dukora imyuga haba aba journaliste haba ama TV online haba abaririmbyi haba aba evenementiel ntabwo twikorera dukorera mwebwe kugira tubahe ibintu bisa neza kugira tubahe ibintu vyiza rero si ikintu ukora ngo ukukora ngo ukikora ngo kugira ugikore twege kuko twiyumvira mwege imbere ko twiyumvira twebwe wewe umaha ibiganiro tegeza kwiyasura ko image isa neza tegeza kwiyasura ko bahaye inkuru nziza dukorera abantu dukorera mwege muko muradukurikirana duhibitera mu mwege muko muradukurikirana turyohera mwege kugira muve muri stress z'ubuzima muje mu yindi monde yo kuryoherwa rero urumva iyo utashigikiwe iyo utaronka encouragement biraca intege rero mube mu twibuka kandi turabantu turakosa ntidukora ibintu byose byiza mugabo umuntu akosheje muramushobora kumukebura murashobora kumukebura mu bundi buryo bwiza mutavuze nabi murakoze